We speak wisdom among mature people in God's kingdom. Epic gnosis wisdom walks in me, speaks in me, walks in me, speaks in me. Dianoya, 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 Dianoya. Ya aha niho musanzwe mukorera yego dusanzwe duhurira ngaha rimwe kugira tukore ibikorwa bitandukanye nyene vya group yego ya mbona abantu benshi bamwe bariko barandika abandi bari ku ma makeup abandi bari mu mashini abandi ku ma telefone umenga abandi bariko basoma Bibiliya gabasha chamba obligé kwiyadressa ku muntu umwe ya eka mpere kuru yari karandika ngaha. Okay, hello bro, bite shayo Christine mbona ari danger. ni atari Bon, akazina kawe uca tubwira ivyo usanzwe ukora muri Victorious Team. Nitwa David Victorious, abasanzwe no mu Victorious nyene akaba ari je nayitanguje. Ya ukora iki muri Victorious Team? Ndaririmba. Uraririmba? Yego. Asante sana. Nkaba mbona uwundi ari kutu makeup la demoiselle. Bite? Sawa na mahoro. Ego ni bon. Naje ni bon cyane. Agafreshire ni ko c'est vrai. Ego. Tumujya mu cameraman wanje aguma kuraba si vyiza we bagucunge. Oya ni satwe bon. Okay, muri Victorious Team ndakubona uru mu demoiselle usanzwe ukorera yibiki? Bon ndaririmba R&B. Yes. Uraririmba R&B. Ego. Cyane gose. Ego. Like turasubira hanyuma uwundi nawe mbona ariko aragira auto makeup nize ko naje mu kanyu havungirira akantu mugabo pani vy'abadamu bite mahoro ni bon. ego Okay, mbona wari kumugirira makeup wewe muri Victorious Team ukora ibiki? muri Victorious Team ni je mpanda bagira makeup iyo bafise nka evenement canke bafise video beko baratunga ni je canda bagira makeup. Muri Bujumbura yose bakaba bahisemwo wewe gusa umengura umupo kuri makeup. Bon ego ndabishobora. Cyane gose akazina burya ni gute? Nitwa Alvera Briana. Alvera Briana. Ego ngabiri. N'ururimi rwahe au juste? Bon Alvera ifise source yayo ni ki-espagnol kivuye muri Alvaro. Briana amasource sindatora neza. Uragira effort birondere. Okay, mava ndakugaruka ko mu nyuma mbona undi ari ku machine sinze ko ari umu informaticien, je sais pas quoi kandi ni babiri. Bro. Ego ndakubona. Musaza bite? ni sawa kabisa turashima. None myensanze muri ko murakorana umwe ari ku machine undi ari ku mapuro, je sais pas nibiki juste mwashaka kunyexplica. Turi kumwe mugabo musanze turafashanya mugabo gufashanya n'ibikorwa byo gufashanya bisaba ko dufashanya. Je banyita Ahmed and Scott nk'abantu umwe muri Victorious Team nkaba ndabafasha sindirimba ariko ndabafasha mu bikorwa bimwe na bimwe en fait ni management tu Okay, hama ngaruke kuri tonto nawe hama nawe we ya nanje nitwa Docile naje ndi muri management ya Victorious Team nyene sindirimva mugane ko mwavyumvise ni management harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ya. Okay, merci hama nkaba nabonye umuntu asa nk'uwa nyuma wewe ari busy umengo ariko asoma Bibiliya. Salut. Ni bon ite kumeze neza. Yego canda shima. Umengo bahereye kuri wewe makeup. Yego nije batangiye gukorerako. Okay, swat. Muri Victorious Team usanzwe mukora ibiki? Muri Victorious Team ndaraba cyane ibijanye na communication.
wowe uri chargé de la communication yego cyane genre kubaronderera amashow ibiki vyose yego canke nk'iyo bafise ikintu gishasha muri team je m'arrange à ce que gishika kure yashoboka wow musanga ni ufise akazi gakomeye cyane rero turafashanya twese ya nize ko Victorious Team yose mwashoye kwibona ni equipe y'abantu nashoye guharura nk'abantu bashika kuri 7 ubwo nize ko bafise amatache atandukanye ni bon baragerageje bagira lebo ikwiye cyane hama narandiriye gose je vais commencer avec messieurs ici kugira twumve byinshi tutazi kuri groupe yabo ya je préfère commencer avec toi ok Oui, sans problème, tu peux poser toute question Issa. ok muri Victorious Team musanzwe mugira ibiki ibimbira ibintu byose biri muri Victorious Team Bon, Victorious Team, c'est ni groupe y'abajeunes b'abakirisu twizera Yesu tuvuga Yesu mu muziki yacu tukaba turabaririmbyi bagabuye hari aba rappeur n'aba R&Bist hari aba rappeur b'aba R&Bist ego turabaririmbyi indwi hakaba hariho na management dufasha ibikorwa bitandukanye bakubwiye ivyo bakora ngira ngo sinde ndabisubiramo but kimwe gusa novuga nuko tumaze imyaka 3 dukora et ce fut une belle expérience gushika ubu turacafise byinshi byo gukora ariko aho tugeze turahashimira Imana gose ya dusanzwe dusindirimbo zigera kuri bon nyinshi ziri kuri YouTube channel mashaka kuzitobora kuri YouTube channel ya Victorious Team tukaba indirimbo shasha duheruka gusohora d'ailleurs yitwa ubwenge twarashize ko audio c'était samedi twashize ko samedi vidéo niyo nzi kizoja ko le 23 ce sera samedi naho vidéo zoba samedi le 23 ok sorry amatate urumva le 23 turashira ko clip video ya ubwenge azoba ari clip video ya mbere ya Victorious Team turiteze ikintu kinini cyane kubwiyo video no kubwiyo ndirimbo ibandanye bahezagira kandi baryohera batwumviriza n'abadukunda yako tuba tuzi abantu baririmba gospel baba bakijijwe ego niko bimeze nukuri twarahisemwo Yesu Kristo turamwizera turamunywa nawe aratunywa kabisa ok mwese murabasiribateri jewe ndiwe kandi ndibaza benshi muri twebwe nibo kabisa ego turabasiribateri vraiment ya ukaba usanzwe uri umuririmbyi aho i Bujumbura twazi ko hari amagroupe menshi ya gospel ego je sanzwe ndumuririmbyi amagroupe ni menshi natwe turimwe mu zindi yitwa Victorious Team kuko nabivuze je sanzwe ndumuririmbyi wa hip hop muri groupe nyene ya aha i Bujumbura nkuko nabikubajije hari amagroupe menshi urashobora kumbwira groupe ubona wiyinspirako kibazo nico yinspirako nibaza ko umuntu umwe wese arafise aterera mu muryango munini w'abakristo kandi no mu muryango munini wa music industry so ni inspira kuri umwe urumva umwe wese ndagenda nkarabisha akora hama akagira ico anyigishije agize ikosa nkabona ati warigize je sinzorigira nkagigira ko agize ikintu ciza nkavuga ati kijya kiri à refaire ego nuko ni inspira kuri bose vraiment ya wewe yinspira ku bantu benshi sinzi ko yo hava abamara la demoiselle la bride Oui, oui. ababaye agapupe Bon, ego. ya usanzwe uri umuririmbyi muri Victorious Team amashaka tubwira akazina kawe Izina ryanje nitwa Chelsea Irakoze. Chelsea Chelsea. ok Chelsea washaka tubwira ibibazo mwama muhura navyo muri group Ya kenshi ikibazo dukunda guhura kubera surtout twebwe twese nka twese turi abanyeshuri biratugora cyane ku bintu by'amasaha guhuriza ku bintu by'amasaha kujanye na repetition yego byo nivyo navuga ko ari nk'ikibazo dukunda guhura hari indi group imaze gusohora indirimbo ukumva wayikunze cyane yego zirahari gira groupe zitatu ziririmba gospel wemera ngaha mu Burundi ya ndemera Redemption Voice ndemera More Than Conquerors ndemera n'aba SMS birashika muri groupe ugatomba amoureuse y'umuntu muri mukorana muri groupe imwe bon ntibirashikira oya hari umaze kukutraga basi oya nawe hari ok mademoiselle usanzwe bagirira make up oui ego
akazina kawe Alvera Brianna Ingabire. ntibiragushikira ugasanga uri gukorera umuntu ibintu adashaka Bon, imbere ko ntangura ndabanza nkaraba d'abord comme nari nabivuze ndabagiriyo hari ama event canke ama video donc du coup ndabanza nk'inspira n'ahantu baba bagiye canke tournage umurongozi donc wa groupe abafise ngene abashaka ko video ibimeze then nkaca ndabamakiya bijanye n'ibyo afise mu mutwe wiwe nkagerageza kubijanisha. hama ko musanzwe mugira ibibazo vyuko ari abanyeshuri ugasanga bose nibatondeye gusa vyama bikorohereza jewe cani accorda kwa je sindi umunyeshuri cangerageza nk'accorda kuri horaire yabo yego mbwa nyene hagi uca usanga kubera tuba twavuganye amasaha nk'akadekalage gatoyi gusa biramaze gushika ugakunda umuririmbyi umwe muri groupe bon oya ntibirashika kubera en fait ni nkuko bavuze ni Victoria's team donc twumva ko twese turavukana mu bisanzwe donc ntibirashikira ubwo mwese muri abaselibateri ego tonto bite vyawe amahoro none uri kuwandika iki au juste kusanzwe mwaje musanga neza ndikunda compose abandi nabo bari mu vyabo ariko kano kanya ndikunda compose ya ukompoza mu gwahe rurimi cyane cyane bikubera fasi ikirundi cyane ikirundi ya ukompoza mu kirundi uramaze kuja kuri stage ego kenshi ni cyahe ikintu kimaze kugushikira kuri stage utigeze uryoherwa n'umunsi n'umwe okay umunsi umwe nyene twari kuri stage ama birashika sanga nibagiye umustar yari live si playback tugira live sasa umustar umaze kugenda bo naciye nsanga ndiko improvisa umugabo muko ku improvisa nyene sanga vyaguyemo umugabo nyene nahejeje umva nagize ubwoba tu ya tutagiye hanze tugumye ngaha nyene muri abaririmbyi no muririmbyi wa mbere wemera niyoza ko ico kibazo niyoza ko kuri je kitarico kitabaho kubera ko abaririmbyi bose muri video bafite ikintu baterera umwe arafise bimwe azana undi adafise undi agafita ibindi azana undi adafise iyo kubwico bose barakenewe bose ndababona nk'abambere uri encore no nta numwe basara gupopoza yeah no andeo ya Victoria's team oya uretse ko gusa uri encore oya no oya now basi ntabakurondera ukavuga ni haragera cyangwa uracari kuratohoza kungeza imeze neza bo ibyo by'abakurondera kenshi birashika mugabo ntawe urahari turi kumwe ya David umunsi wa nyuma uheruka guciregwa muri show hari ryari gucegwa byarigeze gushika muri 2018 umunsi yari muri campus 5 sinibuka itariki okay David merci beaucoup bon ni sawa none ego turashima okay nk'ubu baguhaye trophée uhe umuririmbyi wa gospel w'umuhungu wihanda simbona umuntu noyiha nyine specifiquement kuko mbona umengo bose bari meilleur mu buryo bwabo umwe wese ari unique mbona umengo ntibari en competition kuko bose bari koja kuri team ya bose bari ko baja kuri team numvise envie yawe nuko ugerageza gushikana kure team yawe hama nivyaho ibibazo ukunda guhura navyo nk'aba journaliste araho tubarondera tubaronke kuko mugabo ntitubifata cyane nk'intambamyi turagerageza ari nk'inkuru nshasha dushaka kubaha tukabikora bien avant onizeye ko wewe uri en relation ni vyama bishika umutipa akakurondera uri mu kazi ka groupe sindi en relation pour le moment sindi en relation bon pour le moment nuri en relation mugabo hari ubundi buzima uri hanze bw'amabukurondera andi ya groupe ngo burahari ariko ikintu cyose gisaba sacrifice y'ikintu
ukivaloriza by'ukuri bisaba kwitanga. murashika ku rwego rwo kurondera amasponsor murabe ko groupe yanyu yoba sponsorize kugira ishobora gushika kure. Ego kuko bisaba uburyo gusohora indirimbo skin coroshe des fois turondera abantu badufasha. Na vyose bigakunda. Ego byose birashoboka cyane. Twizeye ko Imana izobikora. Merci beaucoup. De rien. Ni giki mukora mwe muri management wakafise indirimbo zitandatu indwi hama bientôt niho bazosura clip ya mbere. Nka jewe umusanzu management urabizi ko bisanzwe mu bintu byinshi. Nka jewe personnellement ndi charge n'ama réseaux sociaux kuvuga aya channel YouTube, Instagram, Facebook kugira ngo abantu bashobore kumenya ibiriko bikorwa vya Victoria's Team nivyo barimo cyangwa byo bariko barategura via les réseaux sociaux. Via réseaux sociaux. Gari tuheruka kubona abantu bugurura application kuri telefone y'ibintu vyabo aho ushobora kuronka indirimbo zabo amajono yabo yose. Mwebwe ico kintu mukivuga kwiki? Ni ikintu ciza cyane twaragishimye gose kandi cyane ni ciza kubera ko navuga ko egole YouTube ayandi hantu hose ushobora gukora indirimbo ni byiza mugabo kandi ibintu bishasha biza biraza navyo bari byiza gose gusumba kandi twarabishimye gose kandi natwebwe turamvisaja très prochainement twashobora gutanga daily canke umunsi mugabo nyene biri mu migambi canke ibintu musanzwe nyene dutegekanya natwebwe kugira ntuze application yacu gukora ko indirimbo zacu. Nka wewe twara management urashobora kutubwira à part y'indirimbo ya le 23 bazogira lancement officiel ya video ni yahe coming soon mufise après après y'indirimbo dufise ibindi bikorwa byinshi biracari banga ubuye ndibaza yuko yari surprise tubafitiye ariko hari ziri muri studio hari byinshi kabisa tugiye gukora vuba. Ndibaza inyuma y'iyi video tuzokora ibindi bikorwa byinshi kandi bifise n'amashusho meza cyane gose. Hama apa uyu mwaka uza muracabandanya mukora ni yahe vision ufitiye group? Vision yacu ndibaza ko ari kugeza ubutumwa bwiza ahantu kure. Tugaruke kuri style baririmbamo. Ni hip hop. Ni hip hop. Ejo bazosohora indirimbo usange abantu bashobora kwitamba. Yego ndibaza niyumvirije kabisa nayo niratambika y'ubwenge. Par exemple uciye nko muri boîte ugasanga bariko barayivuza nko kwiyumva gute? Ni byiza cyane tworyoherwa kuko uravye igikorwa dukora ntituraba ngo kigomba ngo kugira ngo abo bari bo bacumviriza canka dushaka bari ubutumwa bugera ku bantu bose. Ubutumwa bugera ku bantu bose twaba tuzi ko gospel ari style ni indirimbo z'Imana mugo gasanga ko bazitamba nko muri boîte ahantu hari abantu batisonera. Wewe iyo image kubwiye iki yo juste? Ico kibazo ni ciza cyane. Ndibaza na Yesu yaje ku isi ntiyaje kurondera abapasteri cyangwa abantu bariya twumva ko ari abakuru b'amashengero canke iki, yaje kurondera abo nyene. Natwe igikorwa dufise nico guhindura no kuvuga ubutumwa kugira abantu bahinduke. Ikibazo ca nyuma mu bijanye na financement uburyo est-ce que biba bira facile kugira mushobore kupisa ibintu byinshi? Ku bintu by'uburyo icambere n'abantu. Iyo ufise abantu bagushikana ahantu hose wifuza. Ikindi naco hari ndibaza hari abashinzwe ibintu bijanye n'ivy'amafaranga muri groupe ntituri kumwe ariko turaronka abantu badufasha bamwe na bamwe. Armel ndagushimira cyane. Murakoze cyane bro. Popo eka dusabe basaba aririmbye bagira akantu batugirira. Aba nibo basanzwe baririmba muri group Victoria's Team. Ni batatu umugabo wa equipe yawe kabishika ku bantu bashika kuri set. Ni management ikwiye vraiment bariteguye. Hama then bazogira lancement officiel ya video yabo yitwa Ubwenge. Eka tubasabe batugirira akantu gato twumve nize ko acapella niza kuryoha gusomba.
We speak wisdom among mature people in God's kingdom. Epignosis wisdom walks in me, speaks in me, walks in me, speaks in me. Dianoia, 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 Dianoia. Dianoia, 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 Dianoia. ubwenge si ikintu n'umuntu muhuza w'Imana n'abantu ubwenge si ikintu n'umuntu wangiza uburiko bw'ubuntu. Plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tu nous as révélé ce que t'avais caché aux ancêtres, pour qu'on puisse croire sans hésitation. Ou alors, Mikasa, Sukasa, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Et comme un capitaine avec son brassard, vers les buts de mon équipe je vais la traîner. Christ en moi l'espérance de la gloire, il me fera naviguer au-dessus de lac noir. Il me fera avancer dans mon périple, dans mes péripéties, dans ce qui est le presque sur le chemin de la croix. Hagia Sophia, Hagia Sophia, enfant de Dieu conduit par la Hagia Sophia, Hagia Sophia, Hagia Sophia, enfant de Dieu conduit par la Hagia Sophia.